ariko ntitwoshobora kureka kumuvugira mama Burundi turamukunda cyane n'umuvyeyi wacu mama Burundi afite taye nziza mama Burundi ntakeneye gym mama Burundi ntakeneye sport mama Burundi ntanda y'amadoda nafise mama Burundi nta maboko ya ba Johnson nafise rero ibintu vyo kuza ngaho mugaca muja kubuhingangurukana umenye ngo muri ko muratwa mama Burundi muzomutukira kuri Twitter nzoza kuri Instagram nzoja kuri Facebook nzoja kuri TikTok njano kuri Twitter cenkora n'ikiganiro kandi n'ubundi mu gukora n'ikiganiro cyo kwihaniza abantu mwagurutse muri ko murashaka kutuvugira mama Burundi turabihamye sawa sawa reka rero tubandanye ariko mama Burundi tutegereza kukuvugira mu muvyeyi wacu turagukunda cyane abarundi kazi turakwishimiye numuvyeyi yatanguje azanye ibintu byinshi cyane mu Burundi murabizi yuko ngaho mu Burundi kugira umuntu aronke burya buhinga bwo kuronka abajya abantu babura abana baba bafise ibintu vya sterilité bagaca bakenera abana bagakenera zirya méthode za fécondation in vitro murazi ko bagenda muri Kenya bakagenda hanze muri Europe muri Dubai hehe no mu Rwanda ariko ubu polyclinique umugira neza yaratanguje acaratanguza uwo mugambi ubu naho yazanye ibintu vyo kugirane kopera abana imitima aratanguza ararondera amafo kugezaho bubaka ikigo cyo gufasha abagore bafise yangwara yo mu kigo ubugendo urabingene ahantu barara murabe etage barimwo muriko muravyumva hama ikindi naco murabizi yuko aguma ari hafi aheruka kuja kuraba abakongomani murabizi aheruka kuja kuraba abakongomani bahungiye mu Burundi yabatwariye ibintu byinshi yamagenda mu orphelinat kuraba abana yamagiye ku mashuri atandukanye aragira inyigisho zitandukanye ofete ivyo nivyo tuba dushaka aragira amakonti yamagenda gusupportinga abanyamahanga bavukiye mu Burundi bafise amashop akagenda kubagurira kugira yerekane yuko umuntu wese wa mu Burundi ashobora gusabta kwa Burundi kazi okay sawa rero turahejeje nivyo nagira ndababwire ndabatumirire murakoze cyane abisigaye ikiganiro nejo kuri Twitter isaha zitatu nzoba ndi kuri Twitter ndiko ndavuga ibikorwa bitandukanye vyiwe eka twongera twumvisha abantu akamaro ka mama Burundi na kamaro amariye abarundi kazi n'abana murakoze cyane reka tubandanye n'isaku zacu mbemera iyaye duhere urusaku rwahe ndabasabye ni kuri byose tubikesha Imana parce que hari abantu bagize ikintu bakibaza ngo batwitse bafasha ama video ngo bashaka gucafuza NELLY bashaka kumwambika ibara bashaka kugira iki ngabo muca mubona ukuntu Imana ikibikwepesha igakikubitamwo base mabona ve muso nayivuze kijya gende ko ndamwishura murabona account bankies nazivuze kijya gende ko ndamwishura murabibona sinanzi ko bisi uruhanga ndiko ndamwishura murabona ingene vyagize trend zaragize base njere bakubwira ati I'm the queen of base yes imishatsi yakuze yo arinzonera gimi shira imishatsi ndabereka umva abantu bamaze kunshira ngo umukomedienne no just shira acting umukomedienne I'm the queen of base yo rusakuru hari yo kandi rero ndiyarije abantu muguma muzamu musaba ngo ndabahengo ngo isaku ngwambe ngo live ngo turagukumbuye mwibuke ko James Sakati ndafise ibintu byo gukora simbaye bujumbura nganyamba sabu cyane ko nwa hama abantu kurambira ngo imishatsi yakuze nivyo umushatsi wanje wakuze sindawusokoza narasukuruye umushatsi wakuze aha murabona ingene woroshe ingene woroshe umushatsi wanje iyi ni murabona iyi ni ntuzeye umushatsi wanje ni mbeba ititiki ni nama ni ntetere siga no mavuta
Sofata na urukundo banzi. Mwana wa mama, urukundo rwananiye Samusoni. Namwe rwanza muri siko mutako murabesha. Muriko murabesha cyane rwose, DJ. Muriko murabesha. Sinibaza ko abantu bangana gutya atamuntu n'urukundo rwanzi. Sinibaza kabisa. Wanasasi. Ndabaza yagiye kubwira abantu bagura amacupa yo kumenga araje umufuko w'abantu bagiye muri misi ushobora gute kuja kuperforminga wambaye impuzu niyo even nyamba ari misi nisho ugenda guperforminga wambaye impuzu gufata nyamba I don't understand sishobora gutahura umuntu yaroze entertainment yo muri 257 sishobora I can't understand it seriously how mushobora gufata mugaha idiri jiho narabivuze kuva kera ndabivuga MONIA FLEUR nta performances kandi MONIA FLEUR adahinduye management yiwe ya desa MONIA FLEUR nta mamasho uzogira uzora wewe nyene wiyorganiza amasho ya mamanitiriye hama uzuri performinga wenye cyanke uzurigirira show nyene zigira nyene za mugu nangora yo erega ufite muramubona live zanje nge muraza kuraba live ziwanje nazanye beat so gushira mu muziki turaza gutamba live wanje urakatika nyene ndatamba nkaryohera abafana kandi namba nisanzuye namba nicaye nkakatika mu vyonzi mugabo wewe ari kuri stage as an artist she didn't even akatike maringa unakata maringa uri kuri aha mugacugenda wambaye ibintu bigufata uri gufa mugenda wambaye nadira basi afura fika pare ukagira ugafunga dira ugatangura cyengo mburu MC juwe MC bwiwanje bwari ubusazi gusa urahenda uri kugenda ukagira gucya uri kukatika ngenda berike ukagenda wambaye dira MONIA FLEUR ndaguhamagaye uri kugenda ugakatika ugashika ugatangura ndabya ugakatika ugatangura wagake ukatangura gira oyo muranyumva Miss Burundi nindashaka nyene ukagira ubusazi ugaca ucangamusha abantu ugacangamusha abantu ukagira ubusazi ugatangura kwanza kubereka na hari Miss mugabo hari utuntu ushobora kugira ugashika ukabereka ukagira Miss Burundi mwonora mugabo ugende ubigistati mwambaye ikanzi kubana uri umustar ugiye muri performance bakurishe ushaka kugira kujya kwa Miss utegura indirimbo reka ndabigishe kwanza performance yo mu Miss utegura indirimbo hama aba Miss ukabatemberamo wowe ugaseruka tegura performance za gucya wowe uraseruka aba Miss bagatambuka
bagukurikira none muga muzovunduruka iyo muvuye muzovunduruka muvuye mu makanevu muvuye mu muzogenda muri Maribu kakangu DJ Daddy umusitare azoba buca afise konsere uzoba buca afise igikorwa mwirukane muri Maribu mwirukane kandi Maribu tuzogira propagande Maribu tuvuge tuti nta musitare dukeneye kubona muri Maribu DJ Daddy nadufashe ntibaje muri Maribu bataraja kuri stage hasho guhagarara umusitare muzimu ufise indirimbo genda kubita performance genda wambaye idira ofisi indirimbo yo kuzunza ibisusu injirana n'inge ndirimbo katika maringa stage kiri itwenga bahaguruka ko muri misi baba bameze gucya bamaze kumva ama projet y'abantu baba bameze kumva uzotwarira ibirato gutanguza koperative yo gushora ibirato baba bamaze kumva uzogira afatirwa abagabo habara abagabo batangiye kuryoherwa hari abagore baba bashavuye mugabo wewe uce uzanga uhagarare gucya ngo ryoha mwanyoye wabaguriye ubabwira ngo banyoye nizo wabaguriye wewe ngo hajya ndabona hariho utaranwa ese utaranwa wewe bagutumye ugende kugira rusansuma y'abantu banyoye muri misi bagutumye ugende kugira rusansuma y'abatanyoye. Come on guys, there's a bullshit. Ugenda kugira rusansuma y'abantu batanyoye ngo hajya ngo servere ngo hajya kujya meza ngo irabura wowe bavuye iwabo niyo batumye baza muri misi kacuhagarara akagira gutya stupid. King of Malayas Arvin nawe ndagufitiye inkuru Arvin Arvin ndagufitiye inkuru wa mukobwa wahayira ngo ni wamuteye inda yangarukiyeho none umwana murasa reka tubandanye turabandanye nyamba ndavyibuka ko ndabifise ntabyanze c'est bullshit ibyo bintu n'imibaho ibyo bintu ngo mwanyoye wewe bagutumye ugende kumenya abantu baje kunwa n'abatanyoye turashaka ahantu rinoji yicaye yumve ko turiko turamuhamagara asubina sitane ko yashize ngaho ashaka ko arashiramo beat DJ twagiye
turashaka ahantu rinoji yicaye yumve ko turiko turamuhamagara naba ingene yakiragira yashatse kugwa hasi asimina sisane yo kuba yashize ngaho ashaka ko arashiramo beat DJ twagiye ndashaka rinoji aze kuba yageze ngaha ndamuha iminota 5 DJ shiramo beat yagatswe kugwa yaciye amera ngo DJ twagiye DJ we yarahevye arumigwa DJ twagiye awe nishira akarimbo hamwe noshira akarimbo k'umuhungu wanje rinoji for people who are not your fans, you need to give them the show, you need to perform. Huh? Wewe uringa uchugenda uvuga ngo ndagwa iminota 5 urazi rinoji umumenya baye rinoji nkomumenye rinoji abaye rinoji ngo ndagwa iminota 5 waborewe huh? waborewe ugaca uja ngaho iminota 5 DJ shiramo beat rara umubiri wacu ugira ngo I don't understand what kind of in 2-5 you don't have a natural brain. Who don't have brain? I don't understand how Miss Burundi uchugenda wambaye nkukumenga ugiye kwitoza kuba Miss. Why? Iyo batora Rihanna cyangwa iyo batora Nicki Minaj ubaze ko bari kugenda bambaye kujya bagenda biyambariye amakareso amamayodobe istile z'impuzu zimeze nk'amayodobe amakareso gucya bagakubita kwa maboti nubwo turi mu kwa kane hakanye bagaca bagenda imbere waka na 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 ta 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 nobody wanna go there. No yambaye kareso monya frere umona yambaye kareso monya frere umona yambaye buchiko parana nigataye yiwe n'amaguru yiwe chagenda kwa ngoga Patrick ngoga ni wafise kampuni ikora ba proteze chagenda kwa ngoga Patrick amuzuriza ama proteze hama tubone ko afise ibiguru bivyibushe wewe bara gutumiye muri misi uri muri misi wagiye kuboregwa. How people ushobora kuba artist ukagenda kuri stage waborewe plus Miss Burundi abana Miss Burundi muraba ba artiste muri ko murangaje ko bano ba artiste bazo bakozi barasinda babesha sindababesha
let me ingenda bereke ndabereke sindayivuza yose uriko muravyumva mubwire rero papa utamu muti Nelly yavuze ati si titushe basketball titushe Nelly NAT. Urumva ikintu gihari nuko papa utamu akeneye kuba careful kubera ivyo avuga vyose kuvyerekeye basketball Nelly abagizene abamutushije. Fiona, thank you so much. Wakoze kuma vemuso ndiko ndayinwa. Warakoze cyane kutugira igitega. Hama mumubwire pa utamu nababwiye City Tush basketball uriko urayivuga nabi uba utushije Nelly NAT kuko jewe ndumva narabaye mu basketeze narakiniye lycée municipal ya Gasenyi narakiye muri Berco Star B. Rero ikintu gihari tino touche pas kuri basketball. Ama commentaire yose mukora muyakore marashara uko bitade. Ama basket yose les bleus karibu cyane. Ama basket ikintu cha basket cyose uvuga umenye yuko titushe Nelly NAT. Nyamba uvuga Dinamo, nyamba uvuga sinzi ibintu by'ama egre kwanye muvuga ibiki s'il vous plaît. Papa utamu titushe Nelly NAT. Rero evite ko ugira beef na Nelly NAT kubera jewe none deo nishobora gutekereza wewe ndamubwira mareshare ngo ya kandi avuze mareshare ngo ryano utekereza muravyumva. So nico rero nagira mvuge kuri papa utamu agerageze papa utamu agerageze rero arabe ntagirene papa utamu basket papa utamu basket titushe basket titushe Nelly NAT. Ndiko ndakubarira ibintu byose mugira kuri ayo maradio yanyu si titushe basketball uri kuri ayi kritika titushe Nelly NAT. Sindi muri entertainment basketball muri entertainment. Jewe narabaye mu basketeze kandi n'umushaka guhaba nogenda guhaba mu gihosha muriko muravyumva mugabo kubera umwanya no kubera inzara murabizi ko basket ashobora kuzikuyikina ufise inzara sishobora kugirane sishobora gukina basket ufise inzara mugabo nta n'umwanya mfise. Deo ugarangaho ndagusabye wikura ugarangaho genda ufungure oya mureke mama yafunge twafunge kwa Jonathan genda hariya mama ingo wiyarurire deo hagenda hariya deo ndagusabye deo reka kungora genda hariya kwa mama twajyamye twariye kwa bukuru Keve mutwari Keve izo nzoga munwa Deo sohoka Deo jodi mu kiganiro ngira meze ugarake sawa. Okay, turabandanije okay. Papa utamu namubariye gatatu mbe nka MONIA FLEUR hamagara rinoji mvira muri live tumvika eka ndabatera inkuru kigingi my dear bon
sinkunda kuvuga kuri ku bantu ba muri comedy but ariko vraiment chapati pindua sinitumukeneye ariko vraiment ariko murabona yuko kigingi n'umuntu yigera numva mu bintu by'amabifu kigingi n'umuntu yigera numva ngo yatuseka kigingi naho agiranira ikibazo n'umuntu ntibizi ko ntazi kugira bifu n'umuntu mugabo simbiza ashaka kugira bifu na kigingi s'il vous plaît guys iyi niyo vere ya nyuma zishobora kumara icupa oya nari kuri vemuso rouge kigingi n'umuntu adashobora gutukana n'abandi ba artiste kigingi n'umuntu adashobora kugirarira bifu naho kigingi yoba afise bifu kigingi naho yoba afise bifu kigingi jewe no muvugira jewe no muvugira ofete kigingi si umuntu yigera agira bifu n'abantu kigingi si umuntu uzokumva mu marigara y'abantu kigingi si umuntu uzokumva ngo yavuze ngo naka nabi s'il vous plaît il faut que du respecte personnalité y'abantu simbizi wowe uri umuhimbiri simbizi wowe nawe ufatika wowe n'umunsi umuntu aguhaye 200,000 300,000 uca uhinduka umuntu nyamba wowe waragiraniye idiri na kigingi ntivyahera neza we utari gushobora kurondera kigingi umubwire uti urabona my brother jewe twaragiranye idiri ariko hari ibintu bitagenze neza eske twashobora kubivugana mukabivugana ibintu vyo kuvuga yuko pero nawe nta vemuso nayaganitse pero sishobora jewe no kunwanira n'icupa ryose s'il vous plaît kigingi mumuhe respect yiwe kigingi n'umuntu atigera acokozana n'abantu kigingi ndamuzi kuva sindamuzi cyane ariko murabizi umuntu akuze muri twebwe muri entertainment ariko jewe ndamuzi kuva muri 2017 muri 2017 ariko ikintu gihari simbizi s'il te plaît hagarika gushaka kurondera amatiku ahadahari si vyiza vraiment nukuri si vyiza ibintu byo gushaka ko ugira ibibazo n'abantu vyose naho kigingi yokora ubuhimbiri naho yokora iki eske mwibaza ko simbizi ari umweranda simbizi n'umweranda simbizi jewe ndamuzi simbizi si umweranda simbizi n'umwana mubi cane simbizi n'umuntu umenga nta bwenge agira reka kwanza tugire tumuveko tuje ku bandi reka tuvuve ko tujye ku bandi jevise ubusutwa bwinshi kandi turi mu kurangiza Kevin wiki mariage yande ya kabiri ya kijaja ngenda bereka ibindi bintu sinzi abantu bakina amafilme barikira abantu batari nkuko menga bifise amahere they don't have nothing they don't have nothing they have empty account they don't have money china muna bafu
abantu bo muri filime hagarika amashow off nayo dukeneye. Wowe uri kuri atwereka amashow off ya Runari, my dear. You have the money to buy Runari. Seriously, you have money. Seriously, you have money. Yo gushira icupa rya Runari n'izo zindi cupa ku ruhande. Mwana jewe ni mwera vemusi. Bera, you don't have money, my dear. You don't have money. Yo ku expose Runari. You don't have money, my dear. Please. Wowe bandanya continue uri kuratwereka irya showbiz yuga mu fake diaspora wawe. But you don't have money. You don't have money yo kutwereka yuko ushobora gushira Runari ku meza n'izindi cupa. Oh, but yo sishobora gutahura yuko company ya Runari yakurondeye wewe uyigire promotion. You don't have money. How mugenda mugafata amacupa mugaca muzana mukavugana na magaze icuruza amacupa mukaronka amacupa mugaca muza mugaca mu expose ku matable bakabafata. I don't like you how people from a movie ya entertainment 257 bagira bifise ubushopizi bw'uburofa bifise ubushopizi bw'ubuhimbiri. Bera wona ni yako nagukundiye ijya bezo yari wagize ya yujya mutipe wo mu fake diaspora. But why you are faking life, my dear? My dear, you are faking life. You don't have money. Don't batwumvikana. My dear, you don't have money. Do heze hama dusigaze live. Dusigaze vya live. Guys, tuje muri mawimbi. Tuje muri mawimbi. Murabona hari abakobwa baja Dubai, hari abakobwa batagiye Dubai, hari abakobwa batagiye Zanzibar. Tuje mawimbi basi ndabasabye. Tuje mawimbi, tugiye muri me. Tugiye muri sama uko gatandukira gutangure dusigaje iminsi turasigaje nk'indwi zitatu uko gatandukure aba diaspora bagira baseseka. Tuje kuri mawimbi ndabasabye. Rekana na Dubai, rekana na Zanzibar. Reka tuje kuri Mawimbi Beach. Mwaribonye nyene ni mareshali mwashaka mugira iki birabasha. Reka tugende rero kuri ku nkuru ya nyuma. Iyi nkuru ya nyuma s'il vous plaît. Twagiye kuri Kijaja. Ndumvise inkuru nyinshi ariko rero mubanze mwihangane tuvuge inkuru twarase hama tugirane tuvuga izindi nkuru. Tugiye duhereze kuri iyi nkuru hama cyanya